Mu minsi iheze twarabwiye yuko turi mu ihiganwa mpuzamakungu, ihiganwa ryitwa Open Education Awards for Excellence. Iryo higanwa ni higanwa ryama riba buri mwaka kw'isi ry'abantu biboneka yuko batanze inyigisho bitanze, ico bita par excellence canke for excellence. Ritunganywa n'ishirahamwe ryitwa Open Education Global, rifise icicaro mu gihugu c'Ubuholandi. Baba bakeneye abantu bagira canke bagize innovation mu buryo bwo kwigisha, abantu bashizemwo akantu katari gasanzwe kugira ngo inyigisho zishobore gushikira abantu benshi bashoboka. Twarabwiye yuko ishure ry'abarundi bose ryagiriwe amahirwe yo kujamwo turonka nomination. Kubera iki? Twavuze yuko imbuga nhwaniro canke imbuga ngurukana bumenyi twazihinduye ishure. Voilà, aho abantu bahora bazikoresha mu gucata, mu gucatinga, mu kwandika gusa, twebwe duca tuzihindura ishure. WhatsApp duca tuyihindura ishure. Voilà, WhatsApp ijako abantu barenga 30,000 biga. Voilà, atari uko bariko bararungikanira utumesaje, ariko ari uko bariko bariga kandi ivyo bikabafasha. Mwumva akantu si kuri WhatsApp gusa, hariho n'abandi babikurikiranira ku zindi mbuga canke babikurikirana batari mu ishure ry'abarundi bose. Baca baduha nomination, turonka badge canke certificate. Nukuvuga ngo mu mihingo y'isi twatowe turi abantu bashika kwijana na 93. Voilà, tuba turonse nomination mu migwi itandukanye. Nukuvuga ngo muri education canke mu ndero, mu burongozi, muri leadership, muri infrastructure n'ibindi bisata vyinshi. Byari ibisata bishika kuri 16. Reka nje mu gisata ndimwo, igisata ca education. Voilà, bijanye n'indero, bijanye n'inyigisho. Voilà, kuko bampaye nomination y'umu educateur. Educateur tuvuge yuko ari umwigisha. Umwigisha mu yandi majambo ni umu influencer canke wo bita ngaha muri rihiganwa umu change maker. Aha mwumva akantu ndagasigura. Umu educateur, umu change maker, voilà, n'umuntu abona ingorane, hanyuma izo ngorane akazidentifia, akazerekana, hanyuma akagerageza kuzitorera umuti. Ivyo ntabivuge mu majambo gusa, akagerageza kubishira mu bikorwa. Ivyo akabikora acishije mu nyigisho. Izo nyigisho zigahindura ivyiyumviro vy'abantu, bikabaviramwo gutera imbere. Mwijana 93 rero bari barose nomination shortlist, yabayeko abantu 48 mu bisata bitandukanye nkuko nabivuze. Ako karagaciyemwo, reka mbandanye n'ivyo nariko ndavuga. Mu gice ca education rero twariko turahiganwa turi abantu 27. Twese hamwe twava mu bihugu 12. Abigisha 10 bava muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umwigisha umwe yava muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, muri UAE canke muri Emirats Arabes Unis. Muri Ukraine havayo umwe, muri Colombia umwe, muri Canada 7, mu Buholandi umwe, muri Suisse umwe, muri Nigeria 2, muri Malaysia umwe, muri Mexico umwe, mu Buhindi umwe, mu Burundi umwe.
twese hamwe duca tuba 28. Muri twebwe twese rero 28 twari muri education, haraye hatowe Umunya Colombia kazi yitwa Ana Michelle Tereze Ferra. Ubu rero niwe yaraye atwiremetse, ico dukora duca tumukomera amashi. Murumva yuko hari akantu aturushije. Itariki 17 rero muri za kategori zose uko ari 16 hazoca hatogwamwo umuntu umwe canke babiri canke batatu, bivanye n'amanota bafatirako. Uwo canke abo nibo zoca baronka iyi award. Ntibiba vyoroshe wampaye inka. Nka muri kategori y'iwacu harimwo abadokiteri, abarimu bigisha ku makaminuza, nka murabona Dr. Liza, Dr. Joel n'abandi baba barasomye. Ariko ntibafatira ku mashure, bafatira ku bikorwa. Utaronse iyi prix canke iyi award, urumva yuko aba yaronse nomination, akaronka badge na certificate vyerekana yuko yakoze par excellence. Ni ibintu bave mugira ngo biroroshe kugira ngo bironke wabizicuya. Nuko rero ni muri iyo ntumbero tudahengeshanya kubasaba yuko mubandanya mudushigikira. Ubu turi muri ryahiganwa rya Pioneer SDG. Deadline ni tariki 5 z'ukwezi kw'icumi. Murumva yuko hashitse. Turasubiye kubasaba ngo mudutore ishure ry'abarundi bose ku numero ya 71. Twaraberetse uko bikorwa ntihagire uwo binanira. Bataravota ni mwinjire muri iyi link nkuko bisanzwe. Ebereke uko babikora. Maze kwinjira murarindira ukuguruka, maze kuguruka uca wirukanga ukaduza ino hepfo kugira uhitemwe ishure ry'abarundi bose. Kaduza kuvuga ishure ry'abarundi bose ngwiri muraribona ngaha. Murabona aha kazingi karaha hepfo aha ni kuca wemezamwo nkuko uya. Maze kwemezamwo urayibona wivote ngaha uko bigenda. Hanyuma umaze kugira uce wemeza ko ngaha gutya. Emeje ko ngaha murabona yuko ngaha ayaciye banyereka yuko ngize maze gutora. Aho urangije nta kindi bisaba. Mwese muza guhitamwo gushigikira iki gikorwa, ndabipfurize umugisha uva ku Mana. Turi kumwe twese birashoboka, mugabo ataburyarya burimo nama nabivuze. Twibandaniriza urugendo maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.